bikomeye, ivyo bigutere kumuririmbira, ivyo bigutere kudacereza, ariko kukugira neza kwiwe. Urakoze nawe. Abo waremye nawe, abo wagiriye neza n'umugoroba turi imbere yawe kugira ngo tukugira neza kwawe. Abo warenganije byari bikomeye, mwami turi imbere yawe kugira ngo tuvuge ineza yawe. Abo watabaye barushe turi imbere yawe kugira ngo tuvuge ineza yawe. Abo wakijije abarwayi turi imbere yawe kugira ngo tuvuge ineza yawe. Abo watabaye basugerezwa n'umwasi, Yesu turi imbere yawe kugira ngo tuvuge ineza yawe. Abo wahaye ijambo nk'amatako bari bafise, abo wasubije mwami ubuzima bari bagiye kubutakaza, abo wiyeretse mwami bari mu mwonga w'igitutu c'urupfu, ukabagarukana mwami ubuzima. Turi imbere yawe kugira ngo tuvuge ineza yawe. Akira icyubahiro cyose mwami mugoroba, akira icyubahiro cyose mwami mugoroba. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, mwami ivyo ushaka bibe muri myaka yose. Urakoze, urakoze mwami, urakoze, turagushimiye, urakoze, 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 urakoze. Urakoze Yesu, urakoze, urakoze. Oh
igika umutima wawe kurakubwira umugoroba. Nirihe jambo wumva wubwira uhoraho umugoroba? Ijambo ry'Imana rirambarira ngo mbega ni iki kizodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarusha, mbega n'ibyago, mbega no kuba mwirinde. Oya, icyo cyose nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Urakoze nawe, nakweretse nabi abantu bawe. Musabyi wawe yabwirana ngo niwigira amahoro guhaha guhe icyo umusabye. Abaza mu mugoroba mwami no kwitegereza mu nyonga zawe, babone mu nyonga zawe. Abaza mu mugoroba mwami Yesu Kristo data no kurondera gutabara imbere yawe, bakire gutabarwa mu izina rya Yesu Kristo. Abari barwaye bakire gukira, uwarafise ikibakiye bakavuga kugira ngo twashengera Imana iyo, twashengera Imana ivuga, twashengera Imana ivuga bikaba, twashengera Imana ishoboye byose. Wakire igitangaza cyawe mu mugoroba, umunezero wawe utere guhoza mu mugoroba wawe uhimbaza, kandi uhora wiga gukenguruka no gushima, ukari Imana yaba yiteguye kugira ngo itugirire neza. Urakoze, turagushimiye, turaguhaye icyubahiro, turanezerewe ko wongeye kutugirira neza, kandi turahezagiye Mwami amashikanwa dushikanira kugira ngo akubeho umwami kumwotera neza. Ariko muri ibyo byose Mwami byishimije, turabishikana imitima yacu, bikubere ibimazi bizima, unezerewe uno mugoroba, kandi utwigishe birushirizaho Mwami kuguhesha icyubahiro no kurongora ubuzima bwacu Mwami mugoroba. Reka icyubahiro waje n'inganzo tugarukeko muri imyaka yose mu izina ryawe. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Kandi reka twongere dukomere Imana amashyi mu kwakirana twese. Abashitsi bari hagati muri twebwe kumbure twaherukana kera canke kumbure ari ubwa mbere binjiye hano, agomba ndabinginge mu rukundo rw'Imana bakirize ikiganza canke se bavyagiruka aho bari, tubashimire Imana. Yesu arahezagire cyane rwose, Yesu arahezagire. Sinzi ko atawundi ntibigutera isoni kwitwa umushitsi, si ikintu gisanzwe, ariko nagomba ndakubwire ngo ko Imana yakugiriye ubuntu ugashika ahantu. Yesu aguhezagire kandi icyo waje witeze ukironke. Hanyuma turabahaye ikaze n'uwundi munsi muzodufasha kwakira abandi. Yesu arahezagire, karibu kaze. Imana ishimwe cyane rwose. Numva nagomba duhere ku itangazo ry'abakunzi b'umupira w'amaguru, abawufana n'abawukina. Ariko noneho n'umugoroba iri tangazo rirerekeye abawukina, abahungu basanzwe bakina umupira w'amaguru. Inyuma y'iri koraniro baza guca basigara ngaha kugira ngo tugire icyo dufundikiye hamwe, kandi nanjye nizigira ko ndi mwese abahezagire cyane rwose. Imana ishimwe. Muri Kristo Yesu byose turabyemerewe, ibyo tutemerewe murabizi, ariko no gukina nabyo ni byiza kandi bituma amagara yacu agenda neza. Rero Imana igarukanye ibi bihe, ndibuka igihe kimwe byari biryoshye kandi byari bimeze neza. Rero n'ubu nizigira ko bizagenda neza, tuze gusigara. Yesu abahezagire cyane rwose. Imana ishimwe. Reka rero tudatevye twinjire mu ijambo ry'Imana, tuzingurure amabibiliya yacu. Tugiye gusangira ubutumwa bwiza bufise umutwe w'amajambo uvuga ngo kugirira icizere Imana, faire confiance à Dieu. Kugirira icizere Imana. Imana ishimwe. Nta kintu kinezereza umuvyeyi canke se uwundi muntu uwo ari we wese
nk'igihe asanze hari icyizere umufiseko, nk'igihe asanze umugirira icyizere birengera uko yari abyibaza. Nagomba ndababwira ngo n'Imana yacu iranezererwa abantu bayigirira icyizere. Uri mu bihe bikomeye, uri mu bintu utari kurabona, utabona iyo bija n'iyo biva, ariko ukagirira icyizere Imana ukavuga ngo Mana, ndazi ko ibi bintu bishoboye, ndazi ko ibi bintu bizorangira, ndazi ko ibi bintu bizohinduka. Nagomba ndakubwire ngo ubuheshe igicubahiro Imana, kandi ivyo birayinezereza cyane rwose. Imana ishimwe. Nari mfise umuvukanyi umwe duhore twiga gushima ibihe byose. Nari mfise umuvukanyi umwe, hanyuma urafete yuko ntahuye ko icyo yankoreye ari ubuntu nta mashini. Ivyo sinari nzi yuko hari icyo bikora ku mutima wiwe. Igihe kimwe numva yavyigambye mu bandi bagenzi biwe, aravuga ngo turafise umwana naho mugirira akantu gatoyi aribuka agashima. Icoma tugahora twibuka gushima ivyo Imana idukorera. Icoma tugahora dushimira abantu batugirira neza, abafise abantu bahora babagirira neza. Dukomere Imana amashyi. Ivyo nagomba ndakubwira ngo birabatera intege no kongera kuzosubira kutugirira neza. Amen. Gusa ku muntu yakugiriye neza canke kumubwira ati Yesu aguhezagire, ivyo birafise icyo bisigura mu mutima wiwe. Nico gituma nanje Imana ingiriye ubuntu hakagira ikintu ishoboza, nkaba nari niteze kumbwira ati Yesu ampezagire ntumpezagize, nukuri numva umenga ndatsitaye mu mutima. Tuzoze turabwirana ati Yesu aguhezagire, kiraryoshe cyane rwose. Imana ishimwe. Rero ikirenze kuri ivyo, n'Imana yacu iranezererwa cyane rwose iyo tuyigiriye icyizere. Iranezererwa cyane rwose iyo hari ikibazo kanaka kiri imbere yacu, hanyuma ntidutakishwe no kuvuga ngo biracitse cyangwa se karabaye, ariko mu mutima wacu tukizera tukavuga tuti Mana, nubwo bimeze uku ariko ndazi ko dushoboye byose, ndazi ko n'ibintu dushoboye kubikora. Imana ishimwe. Aburahamu igihe Imana imusaba ikimazi, ibona ko cyari gikomereye ubuzima bwiwe, hanyuma akabikora agatanga Isaka, ngo ibyihweje irabyitegereza iravuga ngo kuko ivyo nagusezeraniye byose sinzobura kubishitsa ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Hari ibintu Imana itazotubwira ko ikeneye, hari ivyo Imana itazodusaba gukora, ariko nitwagira umutima wo kubikora ivyo bizokora ku mutima wayo, bitume n'amasezerano yarari bwina muri yadushikako. Uragomba ko amasezerano y'Imana gushikako. Gira icyo ukoze mu bwami bw'Imana, gira icyo ukoze ku mutima wawe. Uwo muntu ndabateye ku inkuru, ikibazo cyose ndamushikirije nubwo cyaba kimeze nk'ikigoye, nasanga yagikoze. Hanyuma mu nyuma nza kumenya ko atakindi kimutera kubikora, kuvuga merci gusa. Merci kugwa ngahe? Hari icyo gutwaye kubwira umuntu merci? Hari ikiguzi kirekire byo gusanga, ariko nagomba ndakubwira ngo iyo merci irashobora kukuvana ku rugezo rumwe ikagushikana ku rundi, irashobora kuguhesha n'ivyo wari wibaza ko utari guhabwa. Dawidi yibwira mu mutima amaze kubaka inzu nziza, hanyuma ngo yitegereza isanduku y'Uhoraho ingene yoyo yari ikiri mw'ihema, hanyuma yibwira mu mutima ku vyo kubakira Imana. Bikora ku mutima w'Imana iravuga iti jewe sinigeze kuba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu, kandi noneho simbona n'inzu ki woshobora kunyubakira, ariko ko wagize umutima wo kwiyumvira gusa kukunyubakira, ko wagize umutima wo kwiyumvira gusa yuko izina ryanje ryohabwa icyubahiro no mu buryo bwo kunyubakira ingoro nziza. Nagomba ndakubwire ngo wowe ushobora kutazobikora, ariko uwo mu rubyaro rwawe azobikora, kandi ikigeretse kuri ibyo, mu nda yawe ntihazigera habura uwo kugusubirira ku ngoma. Hanyuma ikindi, umwana wawe niyo byozoshika agakosha, nzomuramagura nk'uko umuvyeyi ahana umwana wiwe, ariko sinzigera ndamukura ku imbabazi zanje. Nagomba ndabwire ngo iryo sezerano si benshi ryashitseko, ariko umutima Dawidi yagize wo kwiyumvira icyo yokora ku Mana, icyo yoshobora gukorera Imana, ivyo vyakoze ku mutima w'Imana. Un simple geste, akantu gatoyi gusa, atakiguzi kirekire gasaba, imbere y'Imana karafise agaciro. Nimba umuntu yoshobora kugukorera ikintu
hama ukamubwira uti merci. Turafise byinshi byo gushimira Imana. Umwe niwe yagiye kwa muganga agwaje mugenzi we, hama abona fagitire batanze y'imwemu igiye oxygene bagushiramo, yibuka imyaka maze ahema ku buntu, aca afata ingingo aravuga ati uhereye none gushitsa igihe cyose nzoba nkiri mu mubiri, uko nzobyuka uko nzoryama nzohora nibuka nshimira Uhoraho kuko umwuka yampaye ufise agaciro. Icyo ibikorwa Imana idukorera tukabivaloriza mu buryo bw'amafaranga. Ari akantu kamwe kigeze kunkorako ngiye kwa muganga aho bita kwa Roje, hanyuma mpora ndasoma kuri tableau d'affichage kuri rya bya afisha ibijyanye n'ibiciro, sanga ngo umumama haraciye igihe kirekire, haraciye n'imyaka 10, sanga ngo umumama yibarutse ata cesarienne bamugiriye 250,000, ngo uwibarutse bamugiriye cesarienne 100,000 kandi barayatanga. Ariko ngaha muri twebwe hariho abantu bibaruka ku buntu. Haraciye imyaka 10. Imana ishimwe. Muri twebwe harimo abamama bibaruka ku buntu. Muri twebwe hariho abantu bamara umwaka, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 5, imyaka 10 nkanje batagiye kwa muganga. Turafise impamvu zo gushimira Imana. Turafise impamvu zo gushimira Imana. Turafise impamvu zo gushimira Imana. Hariho abantu muri twebwe ukwezi guhera ata depense zo kwipakiza bagize. Yabwiye Abisirayeli ngo imyaka 40 mwamaze mugenda mu bugaragwa, ibirenge byanyu ntibyagize ntibyababyimbiyeho, impunzu zanyu ntizabashiriyeko. Hello? Impamvu zo gushimira Imana zirahari mu mugoroba. Imana ishimwe. Reka dusome amajambo y'Imana mu gitabo cya 2 cy'Abami, igice cyaho cya 6. Igitabo cya 2 cy'Abami, igice cya 6. Duhere ku murongo waho w'15, dusome amajambo y'Imana atwereka umuntu yagiriye icyizere Imana, hama bituma ihaguruka irakora. Umurongo w'15 haravuga ngo maze umusuku w'uwo muntu w'Imana abyutse kare mu gatondo abona ingabo ziri kumwe n'amafarasi n'imikogote bagiguje icyo gisagara. Uwo musuku abarira shebuja ati biracitse databuja, none tugire dute? Aramwishyura ati ntacyo utinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Umurongo w'17, maze Elisa arasenga ati Uhoraho ndakwinginze umuhumure amaso arabe. Nuko Uhoraho ahumura amaso y'uwo musore, araraba abona umusozi wuzuye kw'amafarasi n'imikogote by'umuriro bikikije Elisa. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane rwose. Aya majambo y'Imana atwereka uwo musuku atewe ubwoba n'igitero cyari kije kubatera. Nagomba ndababwire ngo izi ngabo Elisa yashimye Imana avuga ngo ndagomba umuhumura amaso umwereke ingabo ziri ku ruhande rwacu. Uretse icyizere Elisa yari afitiye Imana, uretse ukwizera kwari mu mutima wa Elisa, izo ngabo nta zari zihari. Mu bigaragara nta zari zihari. Ariko agirira icyizere Imana, ashira ibyizigiro byiwe mu Mana, aravuga ati nubwo iki gitero kigaragara n'ibyo, ariko kwizera kwanje kuranyemeza mu mutima ko hari ingabo tutabonesha amaso ziri ku ruhande rwacu. Aho wicaye ubona umengana umuntu akwegereye, mugana agomba kubwira ngo hari ingabo ibihumbi n'ibihumbi zigukikuje impande n'impande. Hari ingabo ibihumbi n'ibihumbi ziri okura yo kugira ngo zigukorere. Hariho abamarayika bakurinze, hariho abamarayika bakwitangiye imbere, hariho abamarayika bakwitangiye muri rwa rubanza uri kuraburana, hariho abamarayika bakwitangiye imbere muri ya ndwara yawe kugira ngo bakurinde ubuzima bw'Imana bukwiye.
hariho ubuzigami bw'Imana buri ku buzima bwawe, hariho uburinzi bw'Imana buri kumwe nawe. Arangije kubyizera ashira karasenga, aravuga ngo ewe databuja, ndakwinginze umuhumure amaso kugira ngo abone ingabo nyinshi ziri ku ruhande rwacu zisumba we yari karabona. Neza gusenga, ivyari mu mpwemu biraza mu bigaragara, y'amaso yiwe yari kabona ingabo zije kubatera, nawe yongera kubona ingabo ziri ku ruhande rwabo. Ako kanya ashira ubwoba, aratekereza, aravuga ngo mbonye ingabo nyinshi ziri ku ruhande rwacu. Icyo muno mugoroba ukuguruka amaso ukareka guhanga amaso icyo kibazo wari ufise, hama ukabona ubuzigami bw'Imana n'ubutabazi bwayo buri ku buzima bwawe. Turafise Imana, turafise Imana, turafise Imana bene data, turafise Imana itugwanirira, turafise Imana ituzitirira, turafise Imana idakangwa na biracitse, turafise Imana idakangwa na karabaye. Imana ishimwe. Igice c'13 umurongo wawe 17 n'18 gusa. Mu rupapuro rwa 76 mu isezerano rya kera, umurongo w'17 aravuga ngo nuko rero Farawo amaze kurekura abo bantu, Imana ntiyabacisha mu nzira ica mu gihugu c'Abafilisitiya, naho ariyo yari yirashe, kuko Imana yivuganye iti abantu boye kuzohava bicuza babonye intambara bagasubira muri Egiputa. Ariko ibajyana izinguzingu ibacishije mu nzira ica mu bugaragwa ahabangikanye n'ikiyaga gitukura. Nuko Abisirayeli baduze bitwaje ibigwanishwa bavuye mu gihugu cya Egiputa. Dusimbire no mu gice cya 23, duhere ku murongo wa 23, naho imbere gato urupapuro rwa 88. Umurongo wa 23 aravuga ngo kuko uwo mumarayika wanje azoja imbere yanyu gushitsa no mu Bamori no mu Baheti no mu Baferizi no mu Banyakanani no mu Bahiwi no mu Bayebusi, nanjye nzogenda ndabarandura, kandi ntimukikubite imbere y'ibigirwamana byabo, canke ngo mubisabe, canke ngo mwigane ingeso zabo, ariko muze mubiheneberetse rwose, mumenagure amabuye yabyo bashinze kw'inkingi. Ariko jewe Uhoraho Imana yanyu aba ari jewe musaba, nanjye nzohezagira ibyo kurya byanyu n'amazi yanyu, kandi nzokura indwara muri mwebwe. Mu gihugu cyanyu ntawe uzokorokesha inda, ntawe uzoba intabyara. Ibitigiri by'iminsi y'ukubaho kwanyu nzobishitsa, ntimuzokenyuka. Nzotuma igitinyiro canje kibitangira imbere, nce ivutu abantu bose muzoshikamwo, ntume abansi banyu babaha ibitugu babahunge. Nzogomora amavubi abitangira imbere, yirukane Abahiwi n'Abanyakanani n'Abaheti imbere yanyu. Sinzogira ko ngo mbirukane imbere yanyu mu mwaka umwe, kugira ngo igihugu cyoye guhinduka amatongo, ibikoko byo mu ishyamba bikagwira bikabatera. Ariko nzobirukana imbere yanyu si ruto gushitsa aho muzogwirira mukegukira icyo gihugu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Kandi igihe Abisirayeli bariko barava mu gihugu cya Egiputa, Imana yitegereje mu mitima yabo, hanyuma irabona yuko batarakomera muri bo, ngo ifata ingingo. Urugendo bari kugenda iminsi 11, niko ubushakashatsi bwerekana, ugereranije aho bariko barava muri Egiputa baja mu gihugu cy'i Kanani. Urugendo bagenze imyaka 40, ngo bari gushobora kurugenda mu minsi 11
bakaba barurangije. Ngo ariko yitegereje mu mitima yabo ibona ukwizera kwabo, ibona n'ukutamaramaza kwabo mu byo kuyizera, iravuga iti aba bantu hamwe no bacana mu gihugu cy'Abafilisitiya nubwo ariho hari inzira irashe, boshobora kuzohura n'intambara hama bagasubira inyuma. Bamara gusubira inyuma bikabagora gusubira kuva mu gihugu cya Egiputa. Ngo ikifata ingingo yo kubajyana izinguzingu, rwa rugendo bogenze iminsi 11 bica bituma barugenda imyaka 40. Hari igihe tumara igihe kirekire ku musozi kubera kutizera. Hari igihe indwara itumara igihe kirekire kubera kutizera. Hari igihe umutwaro ufata igihe kirekire kugira ngo wishyurwe kubera iki? Kubera kutizera. Apana kubera ko Imana idashoboye kubikora, apana kubera ko Imana idashoboye kugutabara, ariko irazi neza ko hamwe yobikora vuba bwangu, hamwe yobikora mu mwanya muto, wabura wibaza ngo ni ibisanzwe, ibyo yagukoreye ni ibisanzwe, ivyo bikagutera kubifata ibisanzwe. Uko tugwiza kugirira icyizere Imana muri twebwe, uko tugwiza ukwizera muri twebwe, uko kwizera Imana kugwira muri twebwe, nagomba ndababwira ngo niko n'inyishu y'Imana yihuta ku buzima bwacu. Nama nkunda kwiga cyane rwose ku isengesho Yesu yakunda kugira, kubera ko yamarana n'Imana umwanya muremure, hageze gusenga vyatuma ijwi ryiwe ryumvikana n'ingoga imbere y'Imana, kubera ubucuti bafitanye n'icyizere ayifitiye. Isengesho rimwe yigeze gusenga yavuze ngo data nari sanzwe nzi kunyumvira, ariko igitumye nkora ibi ni kugira ngo umuntu atabara. Ivyari gufata igihe kirekire, ubundi yarazi ko ishoboye kubikora, ariko yongera kuvuga ngo nari nzi ko no kubikora wari usanzwe ubinkorera, ariko kubera uno muntu ndagomba n'ibintu vy'ubinkorera. Amajambo y'Imana dusomye mu gice cya 23, nagomba ndababwire ngo uguteba kw'Imana harimo gupima, harimo gupima, harimo isuzuma. Uko Imana iteba kugutabara harimo gupima ukwizera kwawe, harimo gupima ukumaramaza kwawe, harimo gupima by'ukuri ko hamwe icyo kintu Imana yokigukorera utazogarukiriza kuri icyo gusa, ariko kuzobandana. Hari abantu benshi Imana yakijije hama irangije kubakiza bica bigarukira ngaha. Hari abantu benshi Imana yahaye urubyaro kubera ariko bari bakeneye, hama irangije kubaha urubyaro bica bigarukira ngaha. Ndakunda Zaburi ya 50:15 ivuga ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa nzogukiza, uzumpeshe ariko mu nyuma nawe uzumpeshe icubahiro. Igihe kimwe nigeze guhura n'umujene Mariye, yari afise ikibazo c'urubyaro kuko umutambukanyi we yama yakorokesheje inda kenshi. Hanyuma igihe kimwe bamubariye ati we hamwe wogenda bakagusengera icyo kibazo cyawe cyorangira. Igihe kimwe turahura, hari ukuntu rero Imana iduha umutima wo guca bugufi muri ako kanya. Icyo mujya mutima duca bugufi tuje kurondera Imana kubw'ikibazo kanaka, tukawugumana no mu kindi gihe. Nagomba ndakubwira ngo ivyo wagarukirije ko Imana yogukorera ibirenze ivyo. Ayo maso yabonye ivyo yokongera kubona n'ibindi. Muririmbye ngo ikibabaje nuko benshi bibagiye. Ati jewe mfise ikibazo kiniki kandi numva nizigiye neza nakekeranya yuko Imana yogukoresha ibibazo bikarangira. Hama mu mutima numva ijambo rimbarira ngo ico si kigoye kuhora, ico si kigoye kuri jewe, ariko uwo mutima ngo mbangirire neza. Mbega ntuzocumvako, ntuzoca wisubirira inyuma, ntuzoca wisubirira muri bya bintu. Imana imira ijambo ryo muri Zaburi ya 50:15 rivuga ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa nzogukiza, ariko nawe uze wibuke kugira ami
kumpesha icubahiro. Hama ndamusengera iryo jambo rica ribe ryo mba ndamutekerera. Uno munsi afise umwana arenze imyaka 5. Ariko ikintu cambabaje nuko twaba twamaranye muri fraternité nk'umwaka umwe gusa. Umwaka umwe gusa. Kandi nagomba ndakubwira ngo muri iyo myaka 5 ibibazo ntibyabuze kuza. Ivyo tuma twegera Imana ntibyabuze kuza. Ivyo tuma twongera kurondera Imana ntibyabuze kuza. Mugabo kwibagira gusa. Hanyuma ikindi no kubona nkaho umenga icyo Imana yagukoreye cyari gisanzwe. Ariko nagomba ndakubwire ngo Imana yacu irakeneye ko tuyizera ku rugezo rwaho n'ivyo tubona umenga n'ivyo ukunda. Kubw'icizere tuyifitiye tuvuga ngo birakunda. Kandi birirambarira ngo ibidashobokera abana b'abantu imbere yayo birashoboka. Kandi imbere yayo nta kintu na kimwe kigoye. Mbariza mugenzi wawe uti ufitiye Imana icizere kingana gute muri wewe? Oya bivuge nta na kimwe nacyo bitwaye. Nitwasanga hari aho tutayizera ku rugezo nk'uko ibidusaba kudusenge twihane dusaba imbabazi. Umugoroba ndagomba kuduga uwo musozi uri imbere yawe. Umugoroba ndagomba kuja bukira ku yindi ntambwe. Ndagomba kukwizera kwawe kuduga ku rugezo rw'icyagutera ubwoba ukabimaramo igihe kirekire ushobora gutambuka intambwe. Turiko turigare n'ivandredi. Hariho igicapo batwereka cinge n'abantu babiri bashobora gukirizwa rimwe. Hanyuma bafise amasikariye ashika nk'atanu imbere yawo, umwe akaduga iya mbere akaduga n'iya kabiri, mugihe uwundi umwe yaduga iya mbere yasubiye inyuma kuri ya mbere. Mbega intambuko zawe zitera zija imbere ziguma hahandi canke se utera usubira inyuma? Ariko mu nkundire ndabibariza ikintu kimwe. Kujya kwizera twagize kiriya gihe c'Imana tutazi tutigeze kumenya no mu buzima bwacu, ariko tukayigirira icyizere tukayihereza ubuzima bwacu. Mbega uno munsi aho tugeze ivyo gutera kuyegera ntivyari vyinshi gusumba kiriya gihe. Ivyo gutera kuyizigira ntivyari vyinshi gusumba kiriya gihe. Reka ndabatera inkuru kimwe mu byo nibuka mu kwizera kwanje kwa mbere. Igihe kimwe navuye muhira n'abantu hejuru umugabo wazi, hanyuma mva muhira nsa n'uwacerewe ntabona ingene nza gushika kuri eglise nariyo kwititi ya kabiri. Hanyuma nikoze mu mufuko mbona amafaranga 800. By'ukuri ntababeshe ayo mafaranga sinzi yavuye, sinzi ingene vyagenze, mugabo ico nzi coco ni kimwe: isengesho ry'iwanje ntiryamara 24 ubwo nyiri Imana yabayishyuye. Mbega iryo Mana yishyura uno munsi ntigishoboye kwishyura? Uno munsi ntigishoboye kwishyura? Nawe ndazi ko ikibindi Imana yagukoreye mu minsi yawe y'agakiza. Nagomba ndakubwira ngo ibyo yagukoreye uno munsi iracyakora. Reka gushiramo ibiharuro birebire, reka kwiyumvira birebire, reka kuvuga ngo oya kameme n'ibindi bitandukanye. Icyo usabwa ni kimwe gusa: fais confiance en Dieu. Girira icyizere Imana yawe, hamurabe ko iyo misozi utazoyirengana. Yesu aracyakora, kandi uno munsi yashobora kugukorera igitangaza, kandi ariteguye kugukorera igitangaza. Hama kandi kantu nokongerako nakaduhejeje gusoma ku murongo wa 30 kavuga ngo ariko sinzobirukana imbere yanyu siruto gushitsa ariko nzobirukana imbere yanyu siruto gushitsa aho muzogwirira mukegukira ico gihugu. Imana ishimwe. Hariho imitwaro tuzogenda turatabarwa bukebuke mu rugendo
tuzorinda dushitsa mu ijuru tugifise n'ibindi byo gutabarwa, tugifise n'ibindi Imana igomba kudukorera, tugifise n'ibindi Imana igomba kudutabarako, kuko isanzwe izi neza yuko hamwe ivyo byose twobironka uno munsi hari ukuntu bitogenda neza. abo ubona umenga ni abansi imbere yawe, ntutangazwe n'uko Imana ikibarekeye imbere y'iwawe, ariko hari ikiri kirategura, hari ikiri kirategura ku buzima bwawe, hari ikiri kirakora ku buzima bwawe. Ushobora kuba utari kurabibonesha amaso, mugana agomba ndakubwire ngo Imana iriko irakora, Imana iriko irakora, Imana iriko irakora, Imana iriko irakora. Imyaka y'ubutabarwa kw'indwara yawe ushobora kubona umenga iriko iratera, ariko nagomba ndakubwire ngo iriko iragukiza, iriko iragutabara, iriko irakukubutira, kugira ngo niyabirangiza neza uzosanga atabisigarira vy'iyo ndwara vyasigaye. Nukuri sindababesha n'amajambo yanyigishije cyane gose. Hari igihe twumva umenga Imana yokora vuba bwangu, Imana akora ubunyene, bigenze uko ubunyene, bikora ubunyene, ariko nagomba ndakubwire ngo ni Imana umuremyi wacu atubonera ibiri imbere aho twebwe tutabasha kubona, atumenyera ibizoba mu myaka 5 iri imbere twebwe tutabasha kubona, atumenyera ibizoba mu myaka 10 twebwe tutabasha kubona, atumenyera ibizoba mu mezi 12 twebwe tutabasha kubona. Imyaka 40 ibirenge ntibyatobotse, imyaka 40 impuzu ntizashize, ariko hari inzo twambara zigashira mu mezi 3. Naratangaye nigeze kugura ipantaro nshasha kandi yari nziza pe Maria nziza, mugabo mu kiringo cy'ukwezi kumwe yari yatawutse, kandi nagomba ndakubwira ngo nta ruhara nabishizemo kugira itabuke, mugabo yaratawutse zari imwe, mugabo ugasanga umaze imyaka 5 atawuragucisha kw'inyigisho kwambara impuzu. Hariho ubwiza bw'Imana Imana ishira muri iyo mpuzu yawe. Ushobora kubona umenga Imana urabona ibi bintu byo guha amafunguro ku munsi ku munsi, vraiment ndakeneye stock, mu gihe gikwiye Imana izoguha stock, ariko itaraguha stock nagomba ndakubwira ngo ivyo nyene yaguhaye birashobora kukuba, birashobora kukuzigama mu kurindira stock. Ishobora kuba itaraguha inzu y'iwawe, mugabo wishimire kwirikira guhaye kubitanze. Ishobora kuba itaraguha akazi gashobora kumara ibibazo byawe byose, ariko nagomba ndakubwire ngo ushimire Imana yuko muri ako ufise nta n'ibibazo murahuye birengeye nako. Ijya nkuru y'ibihumbi 500 kuri Sezariyeni n'250, nagomba ndababwire ngo icyo gihe nta mafaranga ashika 10,000 nari bwakore mu ntoki ziwanje, mugabo icyo nakoze nashimiye Imana, ndavuga ati Imana ndagushimira yuko wandinze gukora 100,000, ariko unandinda n'indwara z'100,000, unandinda n'ibibazo by'100,000. Hari impamvu nyinshi zo gushima Imana abantu b'Imana. Icyoma tugakomera amashyi Imana no mugore bakubwira. Twisengera imihezagiro igwiriye mugabo ivanze n'ibibazo bihwanye n'iyo mihezagiro. No, reka tuduge buke buke kugira ngo umuhezagiro wacu ube rumva kuri uko niwuvuga ngo umuhezagiro wayo nta mubabaro iwuvangamo. Yesu ahezagire cyane rwose. Tuzaguruke dusenge Imana. Sinzi icyo ari kurahangana naco, sinzi ivyari bikugoye, sinzi aho bari kuracika intege, sinzi ahantu bari kurafata ibisanzwe. Uwo mutima Imana tugomba kuba kuyizigira, wo kuyigirira icyizere ko ishoboye byose. Ariko nagomba ndakubwire ngo naho amajwi akubwira ngo biracitse, Yesu ariko arakora, Yesu aracyakora, kandi n'uno musi ariteguye gukora. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ugiye neza, ndagushimira cyane rwose Mwana.
ndagushimiye mwami kubw'ino mitima ihagurukanye mwami no kukwizigira no kukubwira ngo turazi neza ko gutabamba kwacu kuva kuri wewe, turazi neza ko kugira neza kwawe kutaheze ariko kuzongera kutugirira neza. Uno mugoroba mwami Yesu Kristo, imitima yacu ishikamishwa no kukwizera, imitima yacu ishikamishwa mwami no kukugirira icyizere muri twebwe, kandi uru rugendo wadutanguje uturinde gucika intege mwami, kuko ari wowe warutanguje kandi ari wowe uzorusozera. Wezagira abantu bawe mwami, abari basugerejwe n'umwasi mwami bahe gutabarwa mu izina rya Yesu Kristo, abari bakeneye perseverance, abari bakeneye mwami mu byo gushishikara mwami ubahe inkomezi zo gushishikara, abari bakeneye mwami gukomera mwami no kwihangana mu mitima yawe ubahe kukwihangana. Ariko mwami icyo nsabye, ndasengeye ukwizera gushyitse mu mitima yacu, ndasengeye umutima mwami uhungira kuri wewe, abatarakumenya ubahe kukumenya mwami, kuko mwami ijambo ryawe rirambarira ngo data arakora kandi nanjye ndakora kugeza na none. Ndagushimira ko n'ubu uriko urakora, ndagushimira ko hariho n'ibindi witeguye gukora. Reka icyubahiro ububasha n'inganji berekeze abantu bawe bagenda kandi baherekeze bagaruka, maze ubuntu n'imbabazi zawe bikomeze kutwomaka iminsi yose, ubu niyo bitazoshira mu izina ryawe gira dusenge twizeye, amen. Yesu abahezagire mu mugoroba mwiza.